ndashaka kuvuga ngo urashobora kuba uri muri condition mbi uno munsi muri kino gitondo, ariko ndaje kuvuga muri kino gitondo ngo ivyo onye urimo ntibizokurangiza, ntibizoguheza, ntibizoguhamba, ntibizokurengera. Yesu ashimwe cyane. Ushobora kuba découragé, ushobora kuba abattu, ntituri abantu bigirisha. Iyo tumerewe nabi turabivuga, iyo tubabaye turabivuga, iyo ndemerewe ndabivuga. Kera twari tuzi yuko kwizera ari ukutemera ingorane. Ejo bundi hari n'uwavuze ngo ntagwara, ngo ntashobora kugwara. Hama baca musanga mu bitaro agwaye, baramubwira ngo wagwaye, acavuga ngo si jewe ni kibiri. None wagira nyine, uravyumva kuko impuhemu ntigwara. Yesu ashimwe cyane. Siko ndashaka kuvuga ngo ushobora kuba uri muri condition mbi, ariko itandukaniro ryawe we ufise ivyizigiro mu Mana. Yabivuze neza, yavuze ngo non, haleluya, amina. Aravuga ngo siko dans la détresse mais non pas dans le désespoir. Hariho icizere ugumana cyo kumenya ngo iyi situation yanje, iyi condition yanje irashobora guhinduka. Ibi nivyo vyirato Paulo yari afise, kwizigira Imana ku rugezo rwahivye ari karacamwo. Haleluya. Nubwo yavuga yakoresha iyi terme, sivyo niyo terme biblique ikoreshwa, umuntu ari pressé. Iyo ikintu kiri pressé no kuvuga ngo ni ku makote yose hariho, ku makote yose hariho kuba pressé nyene. Tukigira ikirundi uvuga uti pressé, bavuze gute mu kirundi ijambo bakoresheje? Urasugerejwe, amahera yabuze, bariko barakwirukana mu vyaloye. Hari gihe wumva umuntu yarambwiye mu minsi yari ati numvise umenga ngiye gusara njanja kuryama kuri plage. Ndamubona none bagiye kuryama kuri plage yahe, ambwa tega pasteur simwe vyo kuri plage, bimwe vyo kwibronza. Nagiye nambaye impuzu njyamamwo, atabantu nibo baze kumvyura, ariko nari numva umenga nico kintu nokora. Hari gihe umuntu aca mu buzima, bantu b'Imana, umuntu atazi ivyo ndiko ndavuga ntavyazi nyene, kandi sindanakwifurije kubimenya. Ariko hari gihe abantu baca mu bihe, abantu bakabacira imanza. Hari igihe murambona no muri eglise ukabona umuntu amaze iminsi avyimvye, atabakivugisha, abantu bose abarandura, ukavuga ati nimo mureka arengane, sikazima agwiriye ngaho imbere y'Imana. Imana izosura kandi mwivyurire, kuko hari ikintu ari karacamo. Hari gihe ubona abantu bahindutse, ukabona amayimero, ukabona ntibashaka kuramukanya, ugasanga bavyimvye, abandi ukabona ibintu byose byamushishe. Ndakubwire ndagutahura, nawe ntagutahura cyane, kuko hari ivyo uri kuracamo jewe ntazi. Ariko ndaje kugira ngo birabaho ko tuba oppressé, birabaho ko tuba pressé n'ikibazo, kandi ukaraba à gauche à droite, ukaraba hejuru no hasi, ukabura ico uvuga. Ribuka naza no mu rushengero kumva umenga indirimbo turiko turaririmba hago zirakurambiye kuko ntizigize gute. Ariko ndaje kubwira ikintu kimwe ngo uracafise choix, uracafise uburenganzira bwo kuraba ku Imana yavuze, ukakigira icawe, ukagihagararako, ukacubakirako.